Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mu bana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uno mwatugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, aho ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye. Ahanini turaza kugaruka mu gisata c'umutekano, aho benshi baza igihe intwazangabo z'abasendede FDD nazo ngo zizobazwa amakosa nk'abandi iyo basoda. Ubundi ngo mu busanzwe abasoda ntibarekuriwe kuja mu migambwe, ariko bamwe mu ntwazangabo zaho zigwana muri CNDD FDD ntibatinya kwitaba amanama ya CNDD FDD. Hari nabo amafoto yabo yagiye ahabona. Abahoze muri CNDD FDD barafise amashirahamwe bahurikiyemwo bonyene nkanonoka, aho usanga bavugana ivyo gufashanya bakongera bakayaga ivya politike. Ivyo nta basoda bahoze muri FAB canke FNL bo vyubahuka badashaka kwicwa. Aho kandi ntituvuze uruhara rw'abajenerali bahoze muri CNDD FDD ko ari bo bafata ingingo zihambaye z'umugambwe, akaba ari nabo bafata ingingo zihambaye mu gihugu. Abandi bajenerali bo ngo ni ibishusho bijejwe gukomera amasha bahoze muri CNDD FDD. Bigeze ku makosa akorwa mu gisoda ho n'ibindi. Agakosa na gatoyi gakozwe n'uwahoze muri FAB canke muri FNL karahanwa. Ubuhemu bukomeye bukozwe n'uwo wahoze muri CNDD FDD bwo ntaco bukorwa ko. Ivyo bamwe bakavuga ko biri mu biriko birica igisirikare c'u Burundi. Murano makuru turaza kugaruka ku karenganyo karinga mu gisirikare. Bamwe bati kubera iki intwazangabo zavuye muri CNDD FDD zidahanwa zikoza amakosa. Turaza kubageza ko uburorero bw'abasirikare bakomeye cyane bunga mu gihugu c'u Burundi bubashwe kandi bagenda bakora amakosa ariko bagahabwa andi mabanga. Bamwe bakavuga ko vyo babifatwa nko kubagororera mu gihe abandi bayakoze bafatwa bagafungwa. Turaza kugaruka kandi ku ntwazangabo zine z'ipete rya Colonel ziherutse kugenwa mu mabanga atandukanye mu gisirikare. Aha hakaba harimwo zimwe muri zo ziherutse gukurwa mu kurongora ingabo z'u Burundi muri Nord Kivu mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo, mu murwi w'abasirikare Tafoko warungitswe kugwana n'umuhari M23 kubera amakosa zakoze yanatumye hapfa abasirikare batari bake. Ariko ngo igitangaje nuko bavuye muri Kongo bagashika bahabwa kurongora amakambi mu Burundi batabanje no guhanirwa amakosa bakoze nk'uko bigenda ku bandi basirikare. Hano turagaruka ku baherutse kugenwa bene amakosa bamwe bagiye baravugwamwo. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafite no kugira ngo tuje ucikanwa nayo dushikiriza, uyasangize bagenzawe kandi kugira ngo nabo batoje bacikanwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Mwakaze mwidonido yano makuru. Murano makuru nkuko narimejeje kubabwira tugiye kugaruka ku ntwazangabo zine z'ipete rya Colonel ziheruka kugenwa mu mabanga atandukanye mu gisirikare, aho zateje ibibazo bikomeye cyane ku basirikare bari mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo ndetse bikanavamwo ko abo muri ico gihugu benshi abasirikare b'u Burundi baburiye ubuzima bwabo muri ico gihugu. Turaza kugaruka kuri Colonel Jeconias Nihorimbere, tuze kugaruka kandi kuri Colonel Emmanuel Haringanji, tuze kugaruka kuri Colonel Leandre Kavamahanga ndetse kandi tuze no kugaruka kuri Colonel Pontia Hakizimana. Dutanguriye kuri Colonel Jeconias Nihorimbere, uyu yagenywe kurongora ikambi y'Imwaro muri Munyonyo umwaka weze w'ibihumbi 2023. Colonel Jeconias Nihorimbere Murantunge yari yagenywe kurongora ingabo z'u Burundi ziri kugwana na M23 muri Nord Kivu, ariko aranka kujayo avuga ko agwaye. Abatari bake bafashe ko yarondereye icitwazo kugira ntajeyo, mu gihe abandi basirikare banse kuja muri Kongo bapfungwa mbere bakirukanwa mu gisirikare. Colonel Nihorimbere we yagenywe mu ndwi iheze kurongora batayo d'artillerie du camp Mwaro. Iyi ni kambi ikomeye cyane mu Burundi, yami habwa umuntu yizewe n'umukuru w'igihugu kubera ariyo kambi bisibigwanisho bikomeye vy'u Burundi. Jeconias Nihorimbere akaba ari umwe mu ntwazangabo zaho zigwana muri CNDD FDD zidashobora gukorwa ko naho zokora amakosa. Muri camp ya Mwaro, Jeconias Nihorimbere akaba asubiriye Colonel Pontia Hakizimana batazira mingi. Turaza kandi kubabwira ku vya Colonel Emmanuel Haringanji yuwe yahawe gutwara ibatayo y'Ijana na 10.
Colonel Emmanuel Haringanji akaba n'umwe mu ntwazangabo zazo zigwana muri CNDD FDD avugwa neza n'abasoda bose baba bavuye muri FDD canke abahoze muri FAB. Bose bakaba bavuga ko ari umwe mu basirikare batagira amacakubiri kandi atarenganya. Ico ni ciza cyane. Emmanuel Haringanji yatanguye kurongora ingabo z'u Burundi ziri kugwana na M23 muri Nord Kivu Tafoko. Mu burongozi bwiwe niho ibara ryatanguye kugwa mu ntango za Munyonyo umwaka uheze. Abasirikare benshi b'u Burundi barishwe na M23. Muri abo hakaba harimo kandi Major Ernest Gashira hamwe abandi batazwi igitigiri nabo barafashwe mpiri na M23. Naho kandi Emmanuel Haringanji azwi neza n'abandi basirikare yaragirijwe kunyuruza amafaranga agenewe abasirikare bari muri Nord Kivu. Niho rero yaca atahanwa ubutarari yasubirizwa Colonel Yandire Kavamahanga nkuko bigenda ukunwaza ngabo zintakorwa ko zaho zigwana muri CNDD FDD. Colonel Emmanuel Haringanji ahembwe kurongora ikambi akabasubiriye Colonel Jeconias niho imbere muri batayo y'icumi 110 Murantunge. Akazamo kandi Colonel Yandire Kavamahanga yuwe yahawe kurongora ikambi yo mu Kayogoro. Colonel Yandire Kavamahanga akaba n'umwe mu ntwazangabo nawe zaho zigwana muri CNDD FDD. Uyuwe avugwa nabi cyane n'abasirikare bo abo bahoranye muri FDD canke se abo bahoze hamwe muri FAB. Abasoda bavuga ko Kavamahanga arangwa n'akajagari mu makambi yose acamwo. Bavuga ko kandi arangwa n'amacakubiri ku buryo ivyegera vyahoze mu gisirikare ca kera vyama bigira ingorane. Uyu niwe yari yagenywe muri Munyonyo umwaka wa 2023 kuja kurongora ingabo z'u Burundi ziri kugwana M23 muri Nord Kivu. Abasoda bumvise iyo ndongozi nshasha bari bifaje ku munwa bati ibara riraguye akajagari karadushwaye. Ntivyatevye kuboneka mu ntambara zo muri Kigarama umwaka weze w'2023 abasirikare b'u Burundi barahuye n'ivyago bidasanzwe. Baratewe bikomeye hageze kugira ico bita repli tactique mu mvugo y'igisirikare. Barasaba Yandire Kavamahanga ko yo barangira iyo batera baja. Ico gihe barabuze ingingo itomoye. Abasoda rero niho baciye basanzara bamara iminsi bayerera mu mashamba ya Kongo. Bamwe baramburwa utwabo twose hari n'abatarasubira kuboneka gushika ubu. Abasoda babonye ingene bahemukiwe muri iyo ntambara bahemukirwa n'abakongomani bitwa ko bagiye kugwanira bongera bahemukirwa n'uwo batwara Colonel Kavamahanga niho bafata ingingo yo kudasubira ku rugamba badatahura. Abahakanye gusubira kugwana bashitse bapfungwa mu Burundi barahohoterwa bikomeye bararementanirizwa barasambishwa batagira ababuranira bambikwa ivyaha bikomeye nko gukorana n'umwasi. Ubu abatari bake bakaba baherutswe kujanwa mu mabohero atandukanye ariko hariho abatazwi niyo bajanywe gushika n'ubu. Iyo ntambara yo muri Kigarama mu mwaka uheze w'2023 iri mu ntambara zahitanye abasoda benshi cyane. Bamwe nta nibiziga vyigeze biboneka kubera babataye mu birindiro aho biciwe. Mu bapfuye harimo kandi ntwazangabo Major Nesfor Ndayiragije batazira Bigohe na Major Pascal Ngendakumana batazira Faraja. Abo babiri barashoboye gutahanwa mu Burundi. Amasoko yacu mu gisirikare akavuga ko Colonel Yandire Kavamahanga afise yandi makosa yakoze ari muri Kongo. Yoba ngo yaramaze iminsi 10 atawuzi ivyo arimwo nkuko bari baravyagije Emmanuel Haringanji. Abasoda bari muri Kongo baragirije Colonel Kavamahanga ko yari yitwararitse kubiba amahera abagenewe kurusha ivy'urugamba. Aha rero niho havuye ko yakowe ubutarariye muri Kongo none ashitse ahembwa kurongora ikambi aho guca imbere ya sentare ya gisirikare akabazwa amakosa adasanzwe yakoreye ingabo z'u Burundi muri Nord Kivu. Colonel Kavamahanga uyu ngo ni ntakorwa ko yahoze igwana muri CNDD FDD. Mu Kayogoro Colonel Yandire Kavamahanga akabasubiriye Colonel Emmanuel Haringanji. Uwugira kane ni Colonel Pontia Kizimana. Uyu akaba yaraganywe kurongora ingabo z'u Burundi ziri kugwana na M23 muri Nord Kivu. Uyu Colonel Pontia Kizimana batazira Mingi niwe yarungitswe muri Nord Kivu kurongora ingabo z'u Burundi ziri kugwana na M23. Mingi nawe akaba ari ntwazangabo yahoze igwana muri CNDD FDD. Bamuzi bavuga ko aciye ubwenge kandi ko yigenza neza. Nta myidogo imyerekeye kugeza ubu turaronka. Mingi agiye gutwara ahantu hasa n'ahananiranye.
mu gihe mu mezi ane gusa hamaze gukurwa y'abakomanda babiri bose. Colonel Hakizimana nawe nyene yashikiye mu vyago bikomeye. Mu mpera y'indwi iheze harishwe abandi basoda b'u Burundi batazwi igitigiri, abo tumaze kumenya akaba ari batanu barimwo Kapiteni Ephraim Niragira. Ni mu gihe RPA na radio Inzamba Agateka kawe zo zaraye zitangaje ko hapfuye abasoda barenga 50 b'abarundi, abandi benshi barakomereka. Ayo maradiyo abiri kandi yatangaje ko bamwe mu basirikare bapfiriye ku musozi wa Muremure, abandi bagwa muri ambuscade ya M23 mu gihe bari bagiye mu nama igoma. M23 yo ikavuga ko ibitigiri birenga rwose ivyo bivugwa n'abarundi. Ponce Hakizimana batazira mingi yo ngagiye gushobora ivyananiye Colonel Haringanji ndetse na Colonel Kavamahanga. Iki nico kibazo kiriko cibazwa na benshi ngazoshobora kwishura ikibazo ca mbere gihanze abasirikare b'u Burundi, dufiki na M23. Turiko tugwanira iki mu gihe nabene vyo baturugamba bakagurisha ibigwanisho bikomeye kuri M23? Se bigenda gute ngo dusangire urugamba na FDLR kandi twebwe turi igisirikare c'igihugu? Ibi akaba ari ibibazo bitoroshe. Uwundi asa n'indongozi y'ingabo z'u Burundi ziri muri Nord Kivu ni General de Brigade Ndizigiye batazira Muzinga. Uyu we yitwa ko akora ku rwego bita mécanisme de vérification rwitwa ko ataho ruhagaze, ariko ngo niwe wenyene niwe nyene aboneka hamwe mu mwambaro w'igisirikare ca Kongo, ahandi gakoresha inama abasirikare b'u Burundi bari ku rugamba. Bamwe bakavuga ko igikorwa ciwe kimeze nk'ibikorwa vy'ubutegetsi buri mu Burundi bukunze kuvuga amajambo meza bugakora ibihushane, mwazanga bikoreshwa mu rwego ataho ruhengamiye, ngo ni nayo igaruka kurongora urugamba nk'uko bigenda bivugwa n'ababikurikiranira hafi. Ni mu gihe kandi nk'uko natanguye mbibabwira abasoda batari kuriwe kuja mu vy'imigambwe, ariko bamwe mu ntwazangabo zaho zizigwana muri CNDD-FDD badatinya kwitaba amanama ya CNDD-FDD, ndetse bikaba binavugwa ko kandi aho hari uruhara ruhambaye cyane rw'abajenerali bahoze muri CNDD-FDD, aho ari nabo bafata ingingo zihambaye z'umugambwe ndetse n'izo mu gihugu. Ngayo rero amakuru yaragizwe ko kanya ufite subscribe canke sub wafite ko kugira ngo tuzicikanwe nayo dushikiriza, usangiza no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure, iba yavugwa mu gisata cy'umutekano ica politike, agateka kazira muntu, imigenderanire n'ayandi makungu n'ibindi byinshi bitandukanye. No Mpuza TV Imana ibahezagire.